gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Icivugo c'inama igira 58 yahuje abashikiranganji bajejwe ubutunzi n'abakuru b'amabanki y'ibihugu vyo muri Afrika yari gukoresha ubuhinga bwa none mu gushigikirana no gukomeza ubutunzi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari yatanguje icese ibikorwa vy'iyo nama, yashikirije ko Burundi bwamaze gufata ingingo zijanye no kurwanya ubukene mu ntumbero yo kuduza ubutunzi. Inama ikaba ari irya mbere ibereye mu gihugu c'u Burundi bagira 58. Kuri wa gatatu igenekerezo rya 4 Myandagaro, mu gihe yashira ku mugaragaro igitabo yanditse, Padiri Adriano Ntabona yashikirije ko abarundi bakwiye gusubira kwitaho umuco n'akaranga vyo kugira ubuntu mu kibano hariho hose baba baherereye. Ico gitabo kaba citwa Rubuntu, Humanité réussie et sa revitalisation au Burundi. Yongeye ashikiriza ko ibihe abarundi baciyemwo vyatumye birengagiza ako karanga, ngo bigatuma umuntu yishiramwo ko we wenyene ari we mwiza kuruta abandi, kandi ko ashoboye gukiza abantu ariko akabona ko uwundi akwiye gupfa. Mw'itangazo yaraye isohotse, abanyeshure bahejeje muri ISCO mu myaka 2014 ushira 2015, umwaka 2015 ushira 2016, umwaka 2016 ushira 2017 n'umwaka 2017 ushira 2018 bari basavye kuronswa impamyabushobozi zabo ngo bogenda ku biro vy'umunyamabanga muri ISCO hatarenze igenekerezo rya 6 Myandagaro uyu mwaka turimwo. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2 Myandagaro, ishirahamwe Organisation pour le Développement Intégré iko itanga inyigisho kugwaruka ruri mu baserukira abandi bari mu makoperative bo muri komine Musigati, inyigisho z'ubuhinga bwo gutunganya imigambi. Ngo imigambi bazotunganya ishobora kwemererwa guhabwa amadeni muri banki. Ni mu gihe izo nyigisho zizomara iminsi 6, kandi iryo shirahamwe ikaba ryatangwe gutanga izo nyigisho kugwaruka ko muri komine Mpanda, hakurikira komine Bubanza na komine Musigati ibaye iya 3. Mw'itangazo yashize ahabona, ishirahamwe Kinju ryamenyesheje abanywanyi baryo ko kubera imvo zitandukanye ibiciro vyo kugurisha amazi vyahindutse guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2 Myandagaro uyu mwaka turimwo, bikaba vyatewe nuko ibiciro vy'ibikoresho biva mu mahanga hamwe n'iyunguruzwa ryavyo ryaduze kw'isoko mpuzamakungu. Kuri ubu biciro bishasha byashinzwe uku gukurikira: ikarato rya litiro ubusa n'ibice 6 rigeze ku mafaranga 6,500, ikarato rya litiro 1.5 rigeze ku mafaranga 4,000, icupa rya litiro 6 rigeze ku mafaranga 3,000, icupa rya litiro 18 n'ibice 9 rigeze ku mafaranga 5,300. Kuri uyu wa kabiri mu nama y'umutekano, umuhanuzi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Ngozi yagirishije, hashikirijwe ko abajejwe intwaro ku mitumba basa n'abadebukiwe mu guhimiriza ngo hakurikizwe ingingo zo kurwanya ikiza ca COVID-19, bikaba biri mu vyatumye ciyongera mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba. Abajejwe intwaro, amagara y'abantu n'umutekano ku rwego rw'intara basaba abakuru b'imitumba guhimiriza gusumba, aho vyanse hagakurikizwa ibihano kugira ngo ico kiza gituzwe. Kuri uyu wa kabiri
Buramatari w'intara ya Kirundo yashikirije ko urwaruka rushika 1,500 rufise imyaka iri hagati ya 16 na 24 rugiye kuzokwigishwa imyuga itandukanye n'ishirahamwe Concern Worldwide, kandi rugasabwa kutazogurisha ibikoresho bazohabwa nk'abambere kuko ngo bizokwitwa ivya leta, uzobigura nawe akazofatwa nk'uwivye. Ivyo yabishikirije mu nama yo kugurura icese ibikorwa vy'uwo mugambi. Uwo mugambi ukazorangurirwa no mu ntara za Gitega n'igisagara ca Bujumbura, ukazotwara uburyo bungana n'imiliyoni 2 z'amanyaburaya. Kw'isoko i Makamba, indagara zumye zaraduze igiciro, aho ikiro c'indagara zumye cahora ku mafaranga 26,000 kuri ubu kigeze ku mafaranga 30,000. Indagara zibayabaye zigurwa amafaranga 24,000 zikaba zigeze ku mafaranga 28,000. Ariko ngo nubwo biruko ngo vuba zirasubira gukoroka igiciro kubera ko ngo zatanguye kurobwa mu kiyaga ca Tanganyika. Gutanguza inyigisho ziriko zihabwa abigisha barenga 8,000 bo mu myaka ya kabiri y'amashure shingiro ku mugwa mukuru wa komine Gitega, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yagabishije abayobozi bashira ku ntonde z'abahabwa inyigisho abigisha batabikwiye kubera ko ngo haba harimwo ka mwana wa mama canke baba bafatiye ku bindi mu kwigiza inyuma uwo n'uwundi. Ni mu gihe yashikirije ko habonetse ibitabo vy'abanyeshure mu wa kabiri bingana 550 hamwe n'ibindi 10,000 bigenewe abigisha bo mu myaka ya kabiri, kandi bikazotangura gukoreshwa muri uyu mwaka w'ishure w'2021 ushira w'2022 ugira utangure. Ni mu gihe izo nyigisho ziriko zitangwa kubera ko guhera mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka turimwo hazotangura gukoreshwa ibitabo bishasha n'ubuhinga bushasha mu kwigisha. Itangazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura Hatungimana Jimmy yashize ahabona ryo ku munsi wahariwe gushigikirana mu benegihugu rizoba kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 6 Myandagaro uyu mwaka turimwo rigira riti: kuva na kera narindi mu mico n'imigenzo abarundi twamye twitwararikana dufashanya, mbere dushigikirana mu manza zitandukanye, dushigikirana mu gukorera abageze mu zabukuru canke mu gufasha abo amagara akitse, kandi ivyo ni vy'Imana idusaba, kanatsinda n'ijambo ry'Imana riratwibutsa ko idini ry'ukuri ari irishigikira abatishoboye, abashonje, abagwaye. Akaba ari muri iyo ntumbero mu gihugu cacu ciza c'u Burundi buca duhimbaza ubugira kane kuri wa gatanu igenekerezo ya 6 Myandagaro umwaka wa 2021 mu gihugu cose, umunsi uhambaye wo gushigikirana mu bene gihugu. Uwo munsi mukuru kazobera ku mitumba yose y'igihugu cose mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikorwa bizobera mu makartier yose y'igisagara ca Bujumbura. Abenegihugu bose, abanyagisagara bose, abanyamashengero bose, abanyamashirahamwe bose bahamagariwe gusidukana n'iyonka gushigikira bene wacu, kwibangikanije ico kubashigikiza. Ushobora kwibangikana ivyimburwa, impuzu, ibirato utacambara ariko bigikomeye, ushobora no kuzanira inkwi ubutishoboye. Kandi ngo mu ntumbero yo korohereza bose, amakonte yaruguruwe mu mabanki y'ubudandaji kugira ngo n'ufise amafaranga ace ayashirako, hako aja kurinda kugura ivyimburwa mu isoko kandi hari vyinshi bizokenera amahera. Kuva kuri wa kabiri igenekerezo rya 3 Myandagaro, ibihano bijanye no kwima abarundi impusha bita visa zo kwinjira mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuweho. Mu kiganiro n'abamenyesha amakuru hamwe n'abajejwe kumenyesha amakuru mu gisata c'ibidukikije kuri uyu wa kabiri,
Kuri uyu wa kabiri hatunganijwe uruganda kugira ngo hamenyekane imyuka iriko irava ku isoko hamwe n'iyindi ije kuyisubirira mu ntumbero yo gukingira igisenge c'izuba, aho umuhinga mu biro bijejwe gukingira igisenge c'izuba yashikirije ko imyuka yahora ikoreshwa mu gukanyisha canke gushuhisha ibintu yahora ikoreshwa ahatandukanye no mu buvuzi mu gihugu c'u Burundi yagabanutse iva ku matoni arenga 130 igera ku matoni 25 kuva mu mwaka wa 2013 kugeza ubu. Abajejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu kigo CDFDC ndetse n'abajejwe intwaro mu ntara ya Kayanza bavuga ko abakenyezi 850 aribo bakubaguwe bafatwa ku nguvu bimwa ijambo mabi mu mwaka wa 2020 mu ntara ya Kayanza, bagasaba abubakanye kuvavanura n'ingeso zo guhohotera abo bubakanye. Kuri uyu wa kabiri ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled hazindutse hafatwa umusuma yari yiyambitse impuzu z'abaganga afise n'icuma co gupima umutima bita stethoscope. Mu gufatwa yafashwe n'abagwayi kubera bo basanzwe bamenyereye imico y'abakozi b'ivyo bitaro, babonye imico yiwe itandukanye n'iy'abandi baca bagira amakenga, niko kuca babibwira abacunga ibitaro. Bamufashe basanze yari amaze kwiba telefone ngendanwa y'umugwayi, umugwayi yaciye ayisubizwa. Mu gihe yagomba ayigurishe kubera ko hari n'umudandaza w'amatelefone yari asanzwe aje kuyigura kandi vyagaragaye ko bakorana.